nukuri wangiza kalofa nitakupenda mpaka kufa yo. Oh mama yo, oh mama yo, yeah. Oh mama yo, oh mama yo. Cyanategura concert ndayiteguye hari ukuntu rero usanga hariho ko je sanzwe ndi mu dancer ya comme ça ntegura show Nagoye ngo tuyikore n'umuko n'abakobwa batandukanye hari ukuntu tugenda gutegurira ahantu quelque part ugasanga turugara kugira ntibabibone kameme naho hariya ntibabitahura bo baca bavuga ngo niko ndabakorera nyabibora kimwe mu bintu nabonye abaririmbyi bo mu Kayanza bafise nuko baragwanira kariye yabo cyane cyane bikomera amashane yego iyo umaze kumenya rero aho ugwaye ubugiye gukira mu bisanzwe industry y'u Burundi vraiment tuvugishanye ukuri yego harimo ubwiyorobetse budasanzwe urazi ubwo bwiyorobetse hano bubonekera yego umengo umuntu ntiyo gufasha atakintu agomba kugukurako yego niyumva yo gufasha nkuko umengo ufise impano ahubwo ni mpaka haba hari ikintu muhuriyeko mu bindi bihugu siko bimeze kandi BONIFACE kuba je kubwanje ko no bivuga muri entertainment ntibisigura yuko ugiye kuvyara muri entertainment ahubwo bisigura ko wagiye gukora akazi ivyo byo kuvyara BONIFACE niwe yomenye nyene abyishura ego hama simbizi nawe Hello everybody, hello everyone, everywhere. Another day, another chance, another blessing, another good vibe. People don't call me. I'm called Mr. Braka, the first thing from into the body. Yes, uko bisanzwe ndabahikaze ndongera ndabahakaribi kuri Akamo TV mu biganiro byacu ari byo gwanyu. Making subscribe nyimbo tarabikora shira na commentaire ngaho itegerezwa kuja sangize niko aca abandi by the way. Tubandanya tubaye ibintu vyiza turangiza n'umwaka tumeze good yes uko bisanzwe simba nume by the way bandi kumwe n'umuntu muramubona babantu muvuge ko nkoresha abakobwa gusa today nabazani umushi nayo nko mwabonye murabona afite gitare deje ukimubona mwabonyemo indi image baba bamubonyemo indi image nuko ico gihe nako kanya ngo tumuhe umwanya arabaramutse anabidondora karibu sana. Asante sana baba kabisa hari abantu baduko dukirana barashaka kumenya umuntu wari we cyo turavugana right now. Yeah, merci beaucoup. Yeah, so it's your boy Fabrino. It's your boys Fabrino. Yeah man. So ni Fabrino nyene umuririmbyi wanyu nibaza yuko beshi muranzi. Yeah, nivukira mu Kayanza nyene hariya nyene mato. Fabrino muri Fabrice. Yes. Why? Fabrino muri Fabrice mwamumvise no hariya kwa badiwa. Yep, kabisa sana. Abantu iyo twakiriye umwartiste hari ukuntu atwinziza mu kiganiro na vibe iri high sana. Turashaka dukora akantu hama twijire mu kiganiro dukubita ewana tumomora ewana shitura sana me. Bandi kumwe na sheri wanje bundi uno sheri wanje niwe mbanza kubaza akabyemera sheri wawo ya ni bebe wanje nako byemera ni watahemuka iyo ndamutumye hose aragenda man kabisa twaje so rero abantu basanzwe bamenyereye nk'umuhapera uso no munsi nabonye mu baje muri R&B oya je byose ne bon okay ofete umusoda nyawe aratera rocket aratera grenade araras pum yes everything kabisa. Yo, oh no, this in love is defined, wine and mine. Baby, take it easy. Orurukundo ruransaza, tukase bonibimba wata. Bebe go wemeye kumureza, batakabo kunane na malame. I like it. No, oh no, no me nagumbe finally. No me ngukune magically. Tama mare. I say my baby, you're so fine. No kuri wangiza kalofa nitakupenda mpaka kufa yo. Oh mama yo, oh mama yo, yeah. Oh mama
mama yo, mama yo. Oh, 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 yeah. Abahari pite wishuyo wasipte. Kolista diante na gupostinge abahari pite. Aundi osutari abahari pite. Bezaje yo wina ibonye mutima baby. Oh yeah, oh baby, oh yeah. Sikia sound wallahi kabisa sana. Iyo ndirimbo mengirimwe ibintu vy'agahinda ndashaka kumenya gituma iyo ndirimbo wayirimbye ko ni true story imeze gute? Yeah, ni true story. Afite jengo ndakuririmba indirimbo za true story. Ndakunda kuviva ubuzima bwanje cyane. Yego. Iyo ni true story, yo ndirimbo nayikoze ndi mu mwaka wa 2 muri kaminuza y'u Burundi. Twigana n'umukobwa kabisa, bon wanashaka mu Pentecost. Ya rero naramukunda ariko tu ntibibe ngombwa nawe ko shaka kwa nkunda kuko birashika. Ego ya sinzi mwe ko gihava kiba ikintu kitumvikana cyane ariko urashobora gukunda umuntu umuji wese yashoboye kubitanga. Ya urashobora gukunda umuntu kandi atari ngombwa ngo mukundane, donc wowe ukanezerwa no kumubona tout simplement. No kuvuga byaraba cyane na inspiration yaje yasibye ku ishuri. Naraba nkabona umenga ishuri riragaragara nakasi hari kabisa. Ahantu hari vide, hari vide jambo ribariraje. Navuga ati akubera aka kantu no gakorera. Ya niko kuca nandika. Waramubwiye kari we yatumye uri. Niwe yatanguye no kuyumva. Yayumvise kiri na puyo ndamubwira. Ya indirimbo ni it's for you. Reaction amaze kuyumva vyari imeze. Yarayikunze sana. N'ubu niyo ndirimbo wakunda cyane. Kabisa. Twibandaniza tasha kumenya umuziki wa Fabrino kuva hasi kugirana no munsi ko yawutanguye kugira ino saha ariko arasohora indirimbo ziryoshe. You really want to mean about my journey? Yes. Rugendo rwanje rero ntabwo rwari goroshe kandi nkuko rutari ronagoye cyane. Kwa je natanguye music niga mu wa 3 muri primaire. Nukuvuga narifise 10 niho natangura gukora indirimbo yanje. Cyane nagiye kubona yuko ibi bintu ngomba kubifata nk'akazi bivanye n'ingene naririmba ku ishure ugasanga ndi umustar kuri primaire niga ko hajya turirimbira amanota. Nukuvuga wakunda kugira ibyago no waba ari imbere yanje hajya bamuhamagara baca batangura guserebra izina ryanje ko rigireri donc ngirenze. Ego nagera kuririmba ugasanga amashure donc bari mu mashure yose donc atandukanye ndavyibuka surtout ndi mu wa 4 ho ibara ryaragwa amadirisa no kuvuga hakagera ahantu abana batoroka bava mu yandi mashure baza kugariza naririmba ibana nyene bikaryoha sana barimu bakabura n'amanota baba tumuhangahe abana bakarekrama this is 5 kwa nkabona ndagira igikundiro kuko gukora umuziki birasaba no kugira amaraso meza mu bantu. Ya rero ndakomeza ariko sinabaye nkija muri studio. Ego niho hari umupapa nubaha cyane yubahwe yabonye impano yanje aravuga ati sha wewe vraiment ndifuza kukubona uri kure. So acarandihira ngenda muri studio mu Kayanza muri studio yitwa High Melody Production. Yes. Nkora indirimbo yitwa Sinkeka mpime ndabe ko vraiment bizogenda fresh. Ego. Yeah, aho hari muri 2016. Nca ndakora indirimbo yitwa Sinkeka yakiriwe neza cyane ku rwego rwayo ku buryo n'abantu mu kuyumviriza baratonda umurongo. Ego. Ya ndibuka ari hano twayivugije muri studio. 2016. Ego. Menga niga muwe je mesuvye mpako ari mu 10 cyangwa mu 9. Ndibuka rero nyuma yo kuyisohora narahuye n'ibyago byinshi mbere wanashaka kuburyo mpakwa no kuja mu gasho kubera umuziki. Ni story ndende mugabo gusa byaramfashije kuko skendo iyo bariko barayikuvuga ko ariko bikaba atari ibyo wakoze bibi basi uburi kurahoga ubusa. Birafasha narabaye umustar wuko fete reka ndabikubwira. Hariho concert nateguye kubera iyo ndirimbo kubera yakiriwe neza basi muri rusange. 2016 utegura concert. Ya cyanategura concert ndayiteguye hari ukuntu rero usanga hariho ko je sanzwe ndi mu dancer. Ya comme ça ntegura show
ntego yesho ngo tuyikore n'abakobwa batandukanye hari ukuntu tugenda gutegurira ahantu quelque part ugasanga turugara kugira ntibabibone kameme naho hariya ntibabitahura bo baca bavuga ngo niko ndabakorera nyabibora byamugunda ntibabitahura bavuga rumva batahura none rutipe n'umwe abakobwa bari nk'abakobwa 8 n'abahungu babakeye nka 3 mugana burumva baba bari kuri supervision comme ça rero baca bavuga yuko ndiko ndabakoresha ibyo bintu uvyumva nawe yumva ntumvise nka ndakutse so bica birabahiti rero sana ivyo bidi biramenyekana muri quartier rirabanza ye mu ntara bazavuga ngo hari umuhungu ngo w'imfizi ya commune kubadi da bartaza man harabaye ibibazo byinshi wamenga ndi bari bartazaro no kuvuga harageze ahantu no kwishure biza barashaka kunyirukana baranyirukanye nk'indwi yose bakuziza ivyo bintu bashaka kunyirukana bampe nka voix définitive heureusement narabitora baraba palmarès bakavuga ati no muntu kumwikura umenganifu bagakura amanota mu ndero kubera tacu niyagiriza kubera ico gihe kwari kutabitahura tu babona umenga kubera nije nariko ndanda ivyo bintu by'imiziki ntavyo baba bamenyereye gute babona abahungu n'abakobwa bari barugaranye n'amadirisha basize kubitambara bagataba batipe bari muri quelque chose kabisa so rero harageze ahantu ivyo bintu bibi kibazo kwishuri bashaka kunyirukana ariko turarugwana turarutsinda commune bagashaka bakampamagaza cyageze kure cyane mutaha reka harageze ahantu no kuvuga nciye nko mwibarabara abantu bari mu nzu basohoka kuza kuraba ikivume bro iyi muziki twarayigwaniye man so rero mugabo bigenda birahera aho firi amezi hanyuma indirimbo mvuga nti reka mbanze mpagarike ibyo gukora imiziki kubera ko nari numva ko nshaka kubanza kwiga nari mfite indoto je yo kwiga kaminuza y'u Burundi kabisa ni vraiment icyo Imana ndayishimira yarakimfashije narabipambanira cyane kuko narabikunda so ndavuga ati reka umuziki mbanze mpagarike nige kugira ntibintware kubera burya kirazira gukora ikintu ifo kukirimo banza kukibamwo kugira upangireza activité dans le temps et dans l'espace so canda banza ndahagarika niho rero nakora exeta canda ndayirabamwo canda manuka kubera nje kwiga kaminuza y'u Burundi ngeze 2020 niho naciye nkora indirimbo ya mbere yitwa ameze neza za kuyikora kwa Clovis acarakunda ingene nkora acayemera kumfasha ariwe yafashije cyane kugira ama media tuba bagenzi aranyereka umwungu uhuma n'ubudahuma komisa umuziki wanje buratanguye nyabyo ngeze ngaha kubera imvo z'ishure kabisa canangura umuziki wamanutse uje ku ishuri muguno munsi uri muziki kabisa ni uri kuratuma ntasubira kuduga kabisa Fabrino afise gitari no munsi kind of vuga yuko atari ku rugero rwa D1 mu gihe ba D1 bagirizwe ibitari bivye bivuga kwiye urazi kujya mu ngaro mugenzi ujya mu D1 y'ivye gitari adero the vibes kandi nawe ndamutera intega reka arakora neza gitare jewe mugasi ico nivye my friend kandi kiranazimvye by the way umvanyene kinoge kondura shihebera baba so rero gitare gituma bivuze bon D1 uvuze ngo si ku rugero rw'aba D1 canke mvuze yuko gutawe neza icyo ushatse kuvuga wewe wari kokoye deja uragura gitari kirazimvye man kirazimvye sana mu gihe tuvise histoire ko D1 wewe yabaye buciro D1 ntawe menya neza nimba ko kuburya ababipfa n'ababisangiye ariko tu muri rusange je ndakunda umuziki cyane no nawihebera igitari naho noba ntafise ikiwanje numa ndondera umuntu basi numva ntobaho ntafise gitari junda mwitashiri wanje ni ujo mba ntafise gitari yanje cangerageza nkaraba nk'umugenza barampaye ariko umweho mba ndi hose mba ndi kumwe nico gituma ahantu hose jumbonye umugore wawe pamo unisheri wanje adahemuka kabisa okay igitari ni ikintu kigoye kuvutsa turabizi wewe wari usanzwe ukivuza cyangwa watanga ukivuza yuko ari wako uje muri mu muziki natanguye kukiha Elia 5
iriya 5 ndiko ndiga gitaha ariko ncana ko mwe do malheur harabaye ikintu vraiment cyambabaje cyane naciye nkubita nka 3 ntasubira kugikorako natanguye kwiga gushasha ubundi je ndo mu polyvalent ndirimba style zose James imiziki iri muri style nyinshi rero nari nkiyumvira eske none ko nimba hip hop ndayishoboye afro ndayishoboye kwa byose ndabishoboye ariko foko ngira kimwe mpitemo cyane nkaba nkikiri mu gihirahiro rero nkavuga ati jewe nimpitamo kuza ndarapura igita nzononka n'umwanya muke wo kukivuza kambe nacihojeje rero ndamara ico gihe kinini ntariko ndakivuza ariko ubu rero namaze guhitamo cyane ubu nduma R&B hip hop nzoza ncisha mu rimwe noho naciye ngaruka rero ndasubira gukomoza igita wasubiye gukomoza ubu ya rero turagumana kubera ubu hip hop kabisa ndanabitangaza abafana banje nkunda kubera hip hop munankunde kubera R&B afrobeat kwa vraiment hip hop nzoza ndayikora ku stage canke rimwe muri influence kaza karaca mu ngabo kabisa muri zo style uririmba mo niho prefer cyane ubu nahisemo ni R&B afrobeat ya style yo guhibongoza kabisa tubandanirize mukanza sonzo tuzi ko hari aba artiste benshi bavuka mbere bafise n'izina rihejo ugufashanya entre yanyu bimeze gute turafashanya vraiment ntaribi koje nk'indirimbo crazy barayipostinze barakoze ibyo bashoboye kiretse ko ibintu byose biba bifise umwanya wabyo nta numwe je mu ba artiste bo mu Kayanza tubanye nabi vraiment ntawe no kwagiriza ubwo bishikanye nugasanga ntimugumana bivanye nuko umwe wese abari karapambana kivyake but alonse ko tubanye nabi no mu Kayanza bavuga ngo muvukana ngo amashuri ngo 6 barongeye ko umucenga haragiye kwa 3 wibaza ko ari kubera iki bavuga ko muvukana amashuri menshi ni kubera ko umurundi wa mbere yatanguye kuvukira mu Kayanza burya abarundi bose bakomoka mu Kayanza twovyemezwa I know some people do not have news but I really say music basi urabibona ukuntu bariko baravuga ngo kapitale y'umuziki ni mu Kayanza kapitale mwarayirondeye twarayigwaniye kandi umuririmbyi mugabo gusa ntihagira abaca babitahura nabi si shaka kwirata canke bikariko uri kuraraba umuririmbyi aragomba kugira enthusiasme basi agomba kugira kuhaje cyane nk'iyo ariko arakora ugasanga imipambanira kwiye kwahekwa rero kimwe mu bintu nabonye abaririmbyi bo mu Kayanza bafise nuko baragwanira carrière yabo cyane bikomera amashane iyo umaze kumenya rero aho ugwaye ubugiye gukira kabisa nuko hari indirimbo waririmbye uvuga kuri BONIFACE turashaka tubwira amajambo make yararimwo kugira umukunzi wawe cyangwa umukunzi wa BONIFACE agire mu cyataho ni indirimbo yitwa ikete kuri BONIFACE ndanababwira niyo ndirimbo ya mbere mu Burundi ifise iminota myinshi ni indirimbo narapuye iminota 11 n'amasegonda menga 13 no kuvuga iyo ndirimbo nayikoze vraiment byari ibintu mbere wanashaka surprise uziko nari ndi muri studio muri Agape Record kwa Clovis ni mutama vraiment ndanamubaha cyane akora ibikora afise image muri industry y'umuziki w'u Burundi nari nicayeho rero Elipro acarakora indirimbo yitwa BONIFACE akoze indirimbo yitwa BONIFACE ni yari maze nk'umunota 10 ndayiraba ndumva amajambo ndavuga ati eske ibi bintu kabisa BONIFACE agomba kubimenya ndiyumvira ndimo mubwire muri message ndavuga ati uyu muririmbyi kameme aja kuri mic so candatora micro studio kwa Clovis ni muhira ni naje recordings iyo ndirimbo byantwaye umunsi wose compose indirimbo yo ifmara minota 11 ariko mu gihe abandi baduha amezi abandi baduha amezi ni na freestyle wanashaka 11 minutes kabisa canda yandika ndakora kabisa ndavuga ati reka BONIFACE ngira ikintu ndamubwiye komsa
ndavuga nti mugabo si we wenyene reka nce mprofitiramwo n'abandi yaca ndandika rero iyo ndirimbo mpera kuri mvuga ati hero on the floor usomira ikete Fabrino ndakwandikiye rigora uri vyagoramye vy'umupeti yananiye ngo Kayanza represent hari ndero yakuburiye nayo mpamvu nase kuryama ntakubwiye mbere yuko nkubwira kwanza ibyo yambwiye ngira nawe kwanza ibyo mwapfuye yes urumva Kayanza ni presenter ya muri indero yari yamuvuze ko ibintu wewe warasomye urusa kuhita uruta hanze ubwonye navuze ni kubera ko agahuzu ko mu rugo kamesegwa mu rugo ako musi kamesegwa mu rugo so ndavuga ati reka rero tugire ikintu tuvuze kuvyereke kandi nta mutima mu barimo Pro ni my G akora neza arabiza ariko tugomba gushusha game tugomba afite uri umusoza na brique mugaturira hakacika umuyonga ni ibyo ikete kuri Boniface yari yageze gusa ariho nka flow nyene wasanga yagendira hindagurika yagendira hindagurika kubera ofete iminota 11 ni minota myinshi ni myinshi nagomba kugenda ndahindagura sinavuze kuri Pro gusa navuze kuri BONIFACE ndavuga kuri Lino G ndavuga kuri Hakijizo ndavuga kuri Bamkombozi wa Mongoro para Stilozov ndavuga ba Kiagiste rapa ndavuga Obelix ni benshi basi harimo ba rapper benshi ariko ijambo ry'umutwe ni ikete kuri Boniface kuko niyo ntandaro yo kuvuka ku iyo hip hop turamaze kumva indirimbo nyinshi zivuga ibya Boniface twarayumvise kwa Fabirov yaririmbye Boniface turayumva iwawe turayumva kwa Pro n'ahandi henshi ni kugira mu branding kuri BONIFACE on the floor kubera afise izina yemeze gute nukubera abafise ibyo tumuvugako urumva BONIFACE on the floor mwabonye muri entertainer afise ibyo mumuvugaho amagabo urumva si we gusa nako mu iyo ndirimbo harimo abakape navugiye muri rusange si we wenyine gusa wabigize hari abandi benshi bamaze kubikora rega nawe namaze kugira abandi kandi urumva abo bamugize si we bagize wenyine kuja hariho n'abandi bamaze kuvuga ariko gusa BONIFACE rega burya ndakubwira muri nzu disinga umuntu aba ari karakora kabisa nishobora kudisinga umuntu atari mu kazi komsa turashobora kumudisinga ko BONIFACE n'umukozi kumudisinga rero no kubera erega umuntu muvuga kubera ufise ibyo muvugako byumvikana bari mu kazi kabisa tuheruka kubona indirimbo iri kirategurwa n'abaji bajibo mu Kayanza indirimbo bahuriyemo ari bane Fabrino ariko arakora cyane wayino tutamubonyemo canke ahamagegwemo kugira je mu iyo ndirimbo ko ndabona umengo ni abajibo mu Kayanza gusa sinkeka nibo gusa mbere bari muri tournage nabonye bayita ngo ni Kayanza flavor Kayanza ngo flavor mabuja flavor Kayanza flavor nimba hazoca haba something makamba flavor but ibintu byose biri limited a lot nukuvuga urabona ko ari bane bakozi bashimye gukora urya ni nko keje natwe dushobora kuraba abandi bane tugakora canke nabo tukazokorana next occasion so therefore kutajamwo today ntibisigura ko tomorrow ntazoba ndimwo ariko gusa ibintu byose bivana n'igihe itarariza cyangwa bisunza amazina sinibaza ko amazina ahubwo ni nkuko ofete kuririmba bivana nk'ubu hari igihe bari bapo ahantu bari kumwe haca haravuka ide baca bifuza kuyikorerako kabisa Fabrino hari abantu benshi baza muno muziki baje kwihigira inkumi bakaza arabainsekiye bakaza kuririmbira inkumi muri rusange kugira inkumi ziba choicing n'ibindi byinshi Fabrino yaje mu muziki nkandi yaje mu shusho yiye aje ahubwo ngira ahubwo ndiko ndababura kubera umuziki ni indirimbo crazy urazi ko ari true story iyo yabonetse kubera naririmbye indirimbo yitwa Say My Name iri mu mudiho wa drill iri nayikoze hanyuma umukunzi wanje avuga ati ntibyari bikwiye kwisohoka bivanye nuko naradisinze umwe mu bakuze biwe ugati aha hantu barakunziho rero famizo vyakira nabi
ino ndirimbo ntuyisohore ego nanje nkavuga ati ino ndirimbo ko ndayikunda ndeka kuyisohora gute kayisohora uzobunyasi turavana nane niyumvira ati nimba nkunda ntuzobimpora canashyira ko hazare mvuga ati tuzobyumvikana yo yahise amyora niho hakihavuka crazy so rero jewe mu muziki ntabwo norondera inkumi keretse ko wumva ahubwo ziriko ziranagenda kubera umuziki umuziki ni business je nize ndafise urupapuro rw'umutsindo mu bijanye na business noshobora no kudandaza inyanya noshobora no gukora whatever but nahisemo gukora music kugira ngo izozana amahera babone inyubakwa ngire irerero ry'imfuvyi umugenza agize ikibazo mbo wa mbere guterera basi umwe kuburyo umuntu avuga ati umwana wanje nipfuza ko azoba umunyamuziki bivanye no ko mbona Fabrino so rero ni job music ni job ntabwo ari naje kugira ngo ndondere wabifashe nka commerce ni commerce abanyakayanza mwengo ndi projet ndi entreprise abanyakayanza ngo ni mufyina ku noti oya ni mufyina kubera ata amahera mw'iyi minsi biragoye amahera namwarije hariho akantu bavuga mu cyongereza ngo money talks nta mahera agira umunwa ukuvuga kwayo nibikogwa akora mbega to abanyakayanza mwe murabaje ya ndege vipi ijya indege zoboneka indege zoboneka ariko gusa byose bivana ni bimwe nakubwira umwanya umwanya kabisa ndashaka gatoyi umbwire challenge umaze guhuriramo muno muziki uvuga ati nayo ni grave challenge yego challenge je mbona ya mbere n'uburyo bw'inoti ofete niyumvira gukora ibintu binini cyane ariko uburyo bukagorana kubera ko kugira ngo nkore umuziki nshobora kuja ku rwego rwo guhangana n'ibindi bihugu binsaba gushyiramo amahera kubera amahera aronderwa n'ayandi alors nk'ubu yataba sponsors bahari novuga ngo barazana amahera kugira ngo dukore hariho n'ama inspiration amwe aza mu mutwe nkayinyoha bivanye nuko mbona video bizotwara uburyo bungana gute audio bizogenda gute niyo challenge sina abantu genda bafise nta problem vraiment kabisa we uvuze ko uri umunyeshuri uheruka guheza vuba nyamba nihenze kandi azomuze gutwara amafaranga menshi gute uyatruva kutajya amafaranga ukoresha ama video ufise video zisa neza ufise audio zikoze neza ajya amafaranga ndakeneye kumenya yawe mu bisanzwe hari ibintu Imana ushaka gutera intambwe utera imwe hama izindi Imana ikazikora no kuvuga je muri rusange ndafashwa n'ubu cyangwa uriya abafana banje the big elephant kabisa ndabita inzovu cyane ko kubera ko barancira inzira rero abafana banje baramba hafi cyane director Janks ubawe cyane Rally urahari Mike Clovis abo bose n'abantu bagiye n'abantu bagenda bamba hafi tugakora ivyo dushoboye ariko muri rusange umuziki hariho n'uduhera tumwe tugenda tuboneka tuvuye mu muziki natwo tuca tugenda turasahiriza komsa tugakora ivyo dushoboye igihe umwanya wavuze ibintu bizoca bigenda neza kabisa mu misi yeze itari myinshi cyane waranditse ku rukuta rwa Facebook uvuga ko industry yuzuyemo ubwiyorobetsi uvuga ko uzosubira kurapura indirimbo imara minota 30 uvuga amarorerwa y'impande zose z'umuziki yes ucurangiza uvuga ati Kayanza coordinator with big elephant man kabisa wagombye kuvuga ikidutahura kimwe wayo majambo wanditse merci sana umbajije ikibazo cyiza ndanagushimiye ubundi abajournaliste hari abajournaliste usanga nyene bariko barabaza ugasanga ibibazo byo ngaha nibyo bibaye nahajya nkako kantu karakora cyane kubafana ebana wakoze umuti ndakubashe sana so rero ikibazo ni cyiza mu bisanzwe industry y'u Burundi vraiment tuvugishanye ukuri harimo ubwiyorobetse budasanzwe urazi ubwo bwiyorobetse hano bubonekera umengo umuntu ntiyo gufasha atakintu agomba kugukurako niyumva yo gufasha nk'uko umengo ufise impano ahubwo nimpaka haba hari ikintu muhuriyeko mu bindi bihugu siko bimeze twebwe ngaha mu Burundi umwaka wose uragenda nta muririmbyi n'umwe mushasha avutse none nta mpano wumva mu Burundi nta mpano shasha zihaba wibaza ko ari kubera iki
hariho ukuntu baba bariko baguhora ni ukuvuga mu Burundi ufise impano nta mahera ugira biragoye ubu kugira ngo utobore iyo mpano iba igoye kugira iboneke muga mu bindi bihugu umuririmbyi munini aratora umuririmbyi mutoyi kugira ngo amuzane mu bantu kandi ico gihe niho industry ryoha buryo umuziki ngaha mu Burundi ikintu gituma ubiha no kubera atamaraso mashasha aguma yaduze mu bindi bihugu usanga abaririmbyi 5 10 bashasha baduze muganga aho uzobibona cyane si ukuvuga ngo nta baririmbyi bahari bafise impano baba bataramenyekana barahara ahubwo kimwe gusa babuze uburyo ubwo buryo rero butabonetse baca baguma hariya instead haba hakwiye abantu baca babaduza nimba ari aba baririmbyi bakuru bacu nimba ari aba journaliste nimba ari abaki bakagenda bakatora izo mpano kuko bariho ugasanga nk'indirimbo urayikunda mugabo no gushira kuri stati bikabikira jewe ntaho nokondana indirimbo utayikunze vraiment uwo muntu kumusapotinga no kutamusapotinga no burenganzira bwawe ariko uzi kuri muri entertainment please umuntu wumva ko ashobora kuzogira uruhara kugira ngo umuziki w'u Burundi uzane yindi shusho duhangane n'ibindi bihugu vraiment mufata kuboko ni nigisabo ndabinginze arabinginze yego take time yamani ubabwire neza bafashe impano ni vyiza biba bitesa mu gihe ububona ufise umuntu wadugize yaduze kubera wewe kinavuze kirakomeye mu gihe mureke kubasaba ivyunguka imbere mureke kubasaba ivyunguka kubera ivyo vyunguka bizohera musigarane kandi rega none man urumva ivyunguka biragoye ku muririmbyi twebwe tuba tugipambana n'ingene tuja muri studio kugira turonke ivyo batuvugako ako ka video kugira kaboneke ni mitwe myinshi bawagisha ariko nk'umuntu agusabye ivyunguka mbere ntavyo ugira instead nivyo hariho amasani batahokonesa nkuko hariho n'abahokonesa kubera le monde est comme ça mugabo nagenda kubwire ukoze nk'ikintu nka Diamond umuntu yamudogije ndisiri uzorabe baba Cristiano banda abantu bagiye babafasha mu buto bwabo nibo nubu barokonesa bakavuga ati naka anakupatia kitu biranyoshe cyane rero kuzoshimira umuntu yakudugije ukiri mu busa kenera kubufasha nawe yarahageze kure nawe akaca kurabira rirari biraryoshe rero yuko umuduza ataca afise ni aronka zoguha kabisa mwiyo ejo hahise niho Simbizi wase Mavumba uramuza sanza ari umuntu akomeye cyane novuga ko ari gifi kinini muri industry abandi baribeshera yanditse ku rukuta rwavuga yuko ngo Bifeso Ndofro amaze imyaka 20 muri game ariko nta nindaratera imeze gute wowe wavyumvise kutubifata gute Simbizi rero n'umusesanguzi watanze Simbizi aho kantu urumva ko ari mu bwenge Simbizi arazi entertainment cyane kandi namwubaha ahubwo muze no kumubwira ko ari umuntu w'umugabo ntabwo yavuze uko kubera BONIFACE amwanka nukuryosha entertainment kandi BONIFACE kuba je kubwanje ko no bivuga muri entertainment ntibisigura yuko ugiye kuvyara muri entertainment ahubwo bisigura ko wagiye gukora akazi ivyo byo kuvyara BONIFACE niwe yomenye ingene avyishura hama Simbizi nawe kuba ari kabibona wewe nimba yumva yuko uri muri entertainment ugomba kuvyara nawe ntawo mwankira amahitamo yiwe nkuko yabikoze urumva ntawo mwankira amahitamo yiwe rero ubwo niyo bayavuze yuko yoba adakomeye nyene agatera amaswati ahubwo BONIFACE ni imyitwarire yiwe uzi ko BONIFACE ahubwo cyangwa aba bafise mwibanga ntange apana ibyo mwibanga none je uburendi mu kubyara ubwo ni muri entertainment ndemo cyane ko ntarabyara nawe ubizi nibanganya ariko bo umuntu wese bisaba n'ingene yicontrolling so rero BONIFACE ntawo menya nimba yarabyaye cyangwa atabyaye mugabo ico nomvuga kuri yo deba ni yuko BONIFACE ashobora kuba atabyaye kubera akihangana kwiyanga cyangwa asanga abakobwa ntibamwiko abandi nabo babaza imisi bandika ati ngo ni ikezo zakitwemeze ko BONIFACE atamwito itabi n'inzoga ujya mu jamariye ariyorobeka cyane niwo mubona ariko arafata ikintu akiri ntiwabonye no muri kajya ga challenge nabonye muri kajya ga challenge kijya ndirimbo ya Bayeripa BONIFACE itabi yaragumije gusa ntiyaragize uko canke yaragumije just ngari no je katamwe kuri ngwa kiri mu munda Rinoji yego bosanga atajyanwa yo ichemfa niyo mbigana atazobwa ichemfa wallahi natabanwa ni kwa acting men nzo chemfa ndahira yego vraiment aho opfa man
reka mfere uranasubira bisaba iherezo ryiza ariko simfe mani kubera ibyo wosanga upfu none utinya gupfa kandi woja mw'ijuru sindisi ubu upfuye wowe ni wohitana inkwi hama mukavugana na shetani ewana sindisi shetani ewana nkikira ku marembo nuko twibandaniriza wagwana imbere ko tubangiza iganiro ubu ufite ijambo rimwe canke abiri utegetse kubwira abakunzi bawe cyangwa n'abakunzi ba Kamo TV muri rusange ya bon icyambere ndabashimira kubera Kamo TV muri abantu muri tahe impano kabisa ntabwo ni muri bamwe navuga mukorana n'umuntu kugira mu profit ni ciza urumva muri ko murashira ko itafari ku muziki w'u Burundi canke se ku muntu wari we wese yipfuza iterambere kuko nabonye content zose mwebwe murashirako ndanahamagarira abafana umuntu wese azobona iki kiganiro agipartage na cyane ntibagire kugira subscribe acaja no kuri Fabrino Burundi mugende streaming indirimbo yanje ni crazy nibaza yuko nitwafasha kanya kanini ko kuyivuga ko ariko crazy ni indirimbo shashi maze indwi imwe uri mu mudiho wa Afrobeat icanze n'amapiano gato nibagende ba streaming kuri platforms zose Spotify abantu muri Canada vraiment mubaho cyane uzi yuko imiziki yacu usanga iri kirahabwa agaciro cyane no mu Bushinwa kurusha mu Burundi nagiye gutangana sanze crazy bariko barayumviriza mu Bushinwa cyane kurusha mu Rwanda urumva wasanze bariko barayumviriza cyane arabo hanze y'igihugu ugasanga abo hanze bariko gusa mu Burundi sino barenganya nibo ba mbere mugabo tugomba kongera ingufu dupartage duhe abantu bagiye batandukanye indirimbo crazy iri ku mbuga zose zidandaza umuziki Spotify, Bomo Play, Deezer, Apple Music, Amazon zose ko ari 24 mugende mu streaming mubandanye muduteza imbere kubera hajya niho dusoroma hajya mu mbuga niho dusoroma niho haruduharaye yego no kuri YouTube iriko mubandanye mugenda mumviriza ubundi ikindi naco nagomba gusaba abafana muri rusange tubituye za mutwemere nk'ubu gasanga umuntu uramuhaye link atanguye kuvuga ngo si ukabitahura nabi eske none winjiye muri link amamega yo cahera kwe mugende mudufasha hama ndashimira abantu bagiye banje imbere kugira ngo mbandanye ngera ngaha hariho ba Clovis natanguye ndabivuga Clovis n'umuji wawe sana Mike on the track bariko baramfasha cyane Mike Ingozi byavuye Ingozi itwa Mike akorera muri Mire Makers okay abantu nk'aba Junks bari kunkora ama video The Big Elephant group yanjye kabisa inyuma y'indirimbo Crazy maze kuja hanze ndashaka kumenya uko wabonye ko abantu bayakiriye n'ingene promotion wabonye ingene abantu bagerageje kwisangiza abantu bon yakiriwe neza ariko hari hivyo nkigaya urasanga indirimbo vraiment abantu barayikunda indirimbo imeze neza ibiki mugabo wakwitura umuntu ngo agusupporting mana banza kukubwira ngo none dukore gute brother dukore gute nkunda rero umuntu yoya turazi umuntu nkunda n'umuntu yovuga ati indirimbo siyo siwezi kupost ariko uvuze ngo indirimbo ngo ni nziza imeze fresh nkaca ndagusaba umfashe nimba ari iki utabikoze vraiment mba ncitse intege nico kintu rero navuga ntakunda ariko ubundi muri rusange indirimbo ata hypocrisy bayemwo yakiriwe neza abantu barayikunze bame post abantu bayipostinze surtout nk'abaririmbyi bo mu Kayanza cyane kubera nibo dukunze kuganira barantera intege si mu Kayanza gusa n'abandi bagiye batandukanye ntarinze kuvuga ariko kimwe gusa babandanye abatabikoze uyu munsi bazobikora nejo kuko I have to work kabisa I really have to work hard and nothing can stop kabisa ni kuvuga ngomba gukora ko slogan yanje ni uko ntakoze nta uzonkorera kabisa turamaze kubona abaririmbyi benshi usanga baza muri game ndetse bagafashwa n'ibinyamakuru bikomeye ugasanga birashize hejuru kandi ugasanga uravyereyerema nta mpano yo gushigikirwa vyahatari bari bafise ronka support ndende cyane wowe ibyo bintu ubibona ubifata kwiki mbajije ikibazo ciza mbajije ikibazo ciza ofete
ubu muzika ahantu ugeze ni promotion biragoye kuba uririmba neza hama ngo ugere kure ata amahera uri kurashiramo kuko amahera aronderwa n'ayandi rero muri rusangi hari indirimbo zisanzwe zigera kure bivanye nuko zarose promotion n'izindi nziza zitagera kure kubera promotion yagoranye so nca ndanasaba abantu rero bumva ko boshobora kuinvestisa mu muririmbyi cyenda hari naranavyigiye anashaka araza tunandike ndamwereke koma music yandi yo general hovni nkamwereka hama tugakora ibintu birimo amahera kuko je simblaming bazi dufate nabivuze ariko sino blaming umuntu asaba amahera kuri promotion kubera ko nimba ariko akora business agusupportinga shakireka so therefore harakenewe rero amahera abo bantu rero bagera kure kubera barose promotion ni kubera baba bakoresheje amahera rero natwe tu ejo canke njya ejo bizogenda neza ko je sindiko ndiramanta uko bukeye siko bwira oh my gosh script asa mwaramunyoye mwaramurote ujya sikumuroga ariko kimwe gusa ibintu byose biravana n'igihe ama periode yiwe yarahetse sinzi ko periode zaheze ahubwo gusa arakwiye kugaruka mu yindi shusho umuziki bisaba guhindagurika niyo slogan yanje urabona oh my gosh ni slogan ya donc hari ukuntu ndakivuga abantu ntibagitahura igituma ariyo slogan yanje oh my gosh ni citation ni kintu ukoresha ushatse kubwira basi novuga ushatse kutangara kandi utangazwa n'ikintu ubonye kikagusiripurena rero uno muririmbyi ugomba kuzuraza mu ishusho abantu batakumenyeramo nk'ubu nimba bamumenyereye kijya akabona biriko birabanza bivamo aza mu yindi shusho usanga abantu baciye bongera naze muri comedy base oh my god ya comedy yo mubera jakuneranya n'abantu kabisa Fabino kandi gushimire cyane bani wakoze sana mubandanye mugubwa neza abafana ba Akamo TV n'abafana ba Fabrino oh my gosh nizere yuko mugiye kubandanya ikiganiro mukirabe cyose gihere hanyuma mugire commentaire kabisa asante sana twizere ko no munyuma tugukeneye tuzokuronka ya jewe ndahari media ni kintu kinini ku artist ubundi keep it up kabisa yariko di Mr Braka kuri micro ya mbere ndi kumwe na Fabrino mugende ku nkuta ziwe yazivuze ari YouTube Facebook n'andi henshi cyane mu mukurikirana Fabrino Burundi murabe ibikorwa vyiwe n'ibikorwa vyiza guys ibintu biryoshye sana turabakunda cyane ciao ciao